mu Burayi canke mu za Canada za Australia bagaca baherayo. Ndabona ko byakunze. Allo Motivation. Allo amahoro cyane. Namahoro. Mona Walda Kaneza ni sawa? Ni sawa. Uguma wumviza Motivation aho uri hose? Wayumvise nashenga banye nanzi ko yabibago. Oya naci tugira vraiment twege muri studio tumeze neza cyane. Ni Miss Dorcy, ni Nice Shenge na Da Silva ikibira mu kiganiro EAC Live Show. Twagomba tumenye umeze neza? Yego ndashima. Urashima. Amagara nico gikomeye. Umva yafise byose babiri sawa. Ego mu ntango twarashikirije amakuru yuko mugiye gukora ibiteramo hariya ku mugabane wa Buraya. Amakuru twari dufise nuko byashobora kuba bitatu naho ico twatuzi acari kimwe cyo mu Bubiligi. Ubu rero igitaramo cyarabaye, ubu murahindukira, mumerewe neza, muratekaniwe? Yego jemerewe neza vraiment comme navuze ahanini na magara muratabuze ijya fungura kaburo nka niyarara abari sawa gusa nyene ikintu kingoyeje cyane nimbeho vraiment sanze n'umuntu akanyishwa n'ubusa urumva ubuho rero n'ibindi bintu n'ingera abantu babayeho vraiment mbega imbeho nyene uri mu Bubiligi uri mu Faransa uri Sweden Norvege neza na neza uhagaze aka kanya ubona ko muguma mwirutse. Jendi muri Swede vraiment nashinge ndakura mu kanya. Uri muri Swede. Swede Stockholm cyane. Ukagira ngo ndamenya ngo icyegereye ikindo yamugati ndi Stockholm. Stockholm ni umujyi mukuru nko kwa Bujumbura. Ngira. Yamvuze ni ndabizwa na Stockholm mugabo ntugire ngo ndamenya ngo ndayegereye cyangwa sindayegereye. Ego nabuze mu ntangamarara yuko ubwa mbere mwagiye mukubona Be First on the Floor ku ntumbero y'ibiteramo mugabo twavuga turi muri studio MFS avuze ibiteramo mugabo twabonye igiteramo mbega twomenya amakuru mumerewe gute nyuma y'igiteramo ko cyabaye hamukamubandanye ngaho hari ibindi mimirije bikubira ubuzima bwandanya gute? Ego yari igiteramo mfise cya Louis Bruxelles nyene hariyo n'ikindi nari mfise pahi mugabo nicyavuye gikunda hama bifese naho narasi ikindi cya Le 2 Bruxelles na showcase be na Badaboje na Bakamillion hamwe n'ikindi cya Paris na Badaboje nyene donc ibiteramo quand même baratatubona abanyaburaya batara ibyo biteramo biriko biba byari intumbero ya mbere canke n'ibindi bije mu y'integuro kuko tuhava twibaza tubwo niko murategura guca mwigumirayo? Oya ni byaje vraiment byadusanze ngaha hama baradukontakta hama turemera gukorana nabo mugabo kwigumira byo nta birimwo vraiment. Yes, Mokenzi, I think kwari gitaramo ca mbere koze ku mugabane wa Buraya, right? Pardon? Ati cyari gitaramo ca mbere koze ku mugabane wa Buraya. Ni kambere quand même parce que ni Buraya ngiye njambere ndahaje nakakubesha. Sa, niba wodusangiza experience apare gitaramo twarabonye Be First on the Floor yaradusigaye atubwira ko ari gitaramo cyahuye n'ibibazo bitandukanye ariko nubwo cyari ubwitabire buke mugabo arashima ko yarashimiye abake bashoye kuza kubashigikira uratubwiye ko ari kindi gitaramo kizoba the same na Be First on the Floor nawe nyene ariko dusangize experience muri rusangi warabonye abarinyi batareke basohoka nawe warasohotse experience niyihe wo dusangiza waronse gukora igitaramo ngaho no gushika ku mugane wa Buraya? No kuri vraiment experience haba yuko ariyo komeye bivuze bifese tugorane tumwe twagiye turatuma ibintu bitabo uko tuvyifuza hari n'ibindi byinshi byiza twabonye twarabonye abantu badukunda twarabonye abantu batari biteze gupfa baratubonye kubera peut-être batarabagaruka vuba mu Burundi twarabonye abantu baza ahantu kuri adresse kure hadashika tram cyangwa hadashika bus bakaza baje guturaba twebwe tukaryoherwa ukabona vraiment ko waje vraiment umuntu ashaka kubona umva byari ibintu biryoshe cyane gose ibindi navyo birenze ko umuntu atoba yarashimye ni bavuga ngo nta nyambi buragahonzi
nibaza yuko ikintu cyose ukigiyemo ukabona ama avantage n'ama convenience y'ibintu byabaye byose ukuramo icigwa ukamenya ukuntu peut-être imbere uzomenya ingene uvyevita. Yego. Vyakubatse gute mu kazi ka usanzwe ukora ko kuririmba? Je byaranyubatse kora ni step nini cyane vraiment. Le fait juste ko nakuwe mu Burundi nje kuririmba ni ikintu kinini cyane. Turetse ivyuko ngo ukitera mu kitogenda neza ni ikintu kinini cyane, ni step nini cyane muri carrière yanje. Je suis très très fière de moi. Kandi nkaba na fière n'ukuntu no banaravyifashemwo, kandi nkaba fière n'ukuntu abantu bavyifashemwo bandi. Donc vraiment c'est une très belle expérience aussi. Ndiko ndabona ubuzima bushasha abantu babayemo, abantu badukunda batubwirira kure ko badukunda, mugabo ukabona kabe mukuntu bagushuhiye uje. No kuri vraiment je ni ibintu nakunze cyane. Yes, nishoye nagomba nje ko uravye buryo babakiriye ngaho mu Bubirigi no musore muri Sweden. I think ofise n'amakuru ya hatari hake mu France haba muri Suisse novuga ngo hakunze gukorerwa ibiteramo byinshi by'abarundi. Ubona abarundi muri rusange babakira gute, ariko kandi uriko yaraba canke ugera amakuru ufise bitabirwa n'abarundi gusa canke n'abazungu rimwe turababona mugabo usanga hari usanga indirimbo ziwacu zigana ntitubimenye. Ahanini abari abarundi mugabo abazungu je nko muri concert nabonye nk'abazungu batatu. Dushaka kubura muri iyo community umuntu ari mariye n'umuzungu cyangwa umukopine w'umuzungu cyangwa umukopine w'umuzungu, basanga muhira yirirwa arazumviriza izo ndirimbo, kambwira wa muntu naho ranumviriza araje antuka ntubabura. Me abazungu uri kuri stage ni buro marka cyane kuko umunyafrika wundi ubabonye usubona birabura n'umenye n'umugande n'umuki mugabo vraiment ntumenye urumva ngo n'umurundi cyese umurundi urumva biragoye. Mugabo nabonye mw'abazungu vraiment nka batatu canke bane. Ego Mokenzi nyene uri mu rugendo mbere ngira ngo wagasohoye ikiri mu ndege niba utari wamaze gushika, hari indirimbo yawe nshasha washize ahabona kubera ko wasohoye uriya sango uri muri cyo washika urugendo cyo giteramo ngaho ku Iburayi. Je ndamubizi ndafite ukuntu usora indirimbo gake, rero umwanya wo kwisora byari bisanzwe wari usanzwe ugeze. Hanyuma ko ibintu by'amamontage bambe by'amatonage ari giye ugira tournage ugasanga muhejeje, ugasanga uko muheza muteba muganga nkavuga ati vraiment sinogenda muri concert muri Belgique nta kintu gishasha ndagiye kubaririmbira. Donc indirimbo yo gusohoka le 17 de base biheresohotse le 18 mugabo general vraiment Evan arakubita ibifonsi. Nubwira yuko twafashe indege jeudi le 17 hanyuma mardi le 15 23h ariyo nahejeje gushutinga ijya ndirimbo. Mardi hacamo umunsi umwe akirirwa aragira montage umuntu musukuri agashagira vraiment yarakubise ibifunsi sindi ko ariko bavuga yarakubise ibifunsi. Aho nyine Mokenzi mbega ubona uko indirimbo zawe zahora zisohoka uri hano mu gihugu nuko iyi yasohotse uri mu makungu mubona byabaye cyo kimwe cyangwa hari ubudasa, hari ntazimbye ahandi? Sembo natabudasa vraiment buhari, ahubwo gusa ikintu umuntu yo hagarara ko c'est pas ahantu uwisohoye yaba yayikoreye. Ukaba wiyicoye mwakimbaza ari nka video na shootingiye hanze. La umuntu yovuga ati iyi video biratandukanye n'izindi ahora akora. Mengiye gushutingira hajya nyene juste parce que ndi en déplacement bica bihinduka, ahubwo gusa barabati ndimbira ryose ntiryoshe. Par contre ndiko ndashima cyane gusa amafoto y'abantu ama challenge ibiki abantu baravuga ati yo man ndibo yadukoze ko ibintu ndiko ndashima cyane mugatsi niba twari kubera ndi ngaha kubera since après peut-être birashobora kuba byampaye visibilité ko usanga uvuga ati umuntu ari kuri trend kubera ibintu agiyemo usanga abantu bafite curiosité nyinshi yo kuja kuraba rero ni kimwe kusigara barabikunda n'ikindi muganda ndashima cyane vraiment amafuka. Ubwo suko wowe isohoye kugira uzoirimbire abantu biteramo hiyo ga Mokenzi? Ego muganda ntugire ngo yumvirizwa nabo ngaha gusa like nabibujumbura vraiment je nk'ama challenge yose mbona amuntu wanze ndiko mbona abantu wanze bake cyane abibujumbura ko ari bo vraiment abana bari gado kuri TikTok kuri inde urumva mugabo
comme je dis nibaza ko ibi bintu birashobora kuba vy'amayego visibilité muri ako kanya nayisohoye mugabo harimo sinuko peut-être indirimbo ishobora kuba yarabaryoheye. Yes, indirimbo ni you know better aci navuga imisi 10 n'indi bisohotse abantu bashika habura bake kugira ngo ikwize ibihumbi jana haravuze ati kimwe mu bintu vyatumye indirimbo igenda so to ko arabivuga uribaza ko swata rugo rugendo wagiye gukorera novuga ngo wakoreye ibitira mugiye gukorera hiyo haravuga ati swate ni ntivyavuzwe mu nyuma ku mapost bamwe bamwe bagenda babona twari muri search twaravuze ko harama kudafa kudatora ngo WhatsApp ngo namakuru igiteramo hamagawe mwe mu nyuma ngo umuntu ngo nta burenganzira afise abandi baravuga ati mona uretse n'ikindi gitwara indirimbo ziwe urabona ni mu influencers kuri TikTok arakaze swat karyo binatwara n'indirimbo yiwe n'ivyo byanatumye kandi n'indirimbo yiwe igenda. What do you think about this? Ebana je kuri nta mapase ndabifite ko mari sinomenya vraiment ikintu cyatumye indirimbo igenda ni hamwe nyene uvuga ati narakoze sindiko ntamba nirorera ndashima cyane abantu bariko barikurikirana bampa ama feedback ubese no kubwira ngo ndazi ngo wayikunze wese akayiposta ngo cyo yari yumvira ngo ni kubera iki cyane kiri umva byongora kumenya mais comme vous dites peut-être yego ndatrendinze vraiment ntibiburi kintu kuri hit no none mwisi kuri hit popira tubiravye neza ivyo byose muko muravuga banditse ku marezo sociaux nta mwanya munini bimaze biriko ku marezo sociaux indirimbo yarasohotse nka une semaine bien avant yuko ivyo bintu biba kandi yari kwigenda neza nahone birashobora kuba bifite ikintu congeje ko mugabo si byose kwa ariko nyene indirimbo nayifashijwe kwandika na Double J je nanditse igitero ca kabiri gusa sinon le refrain niwe yanditse je natoye peut-être melody gusa igitero ca mbere niwe yacanditse. Alors en tout cas vraiment yarankoreye umuti byabona nshaka kuvuga ati ndirimbo gusira ryoshe ibyo ndirimbo zogaruka hano muri studio no washira muri studio ariko amwana nifite akantu kamwe ku ndirimbo haraciye umwaka wose Mona Ward yatandirimbo udwa kandi Mona guma on trend ibanganiriye umwaka wose wari twendimbo ariko bahinduka indirimbo only one mwaka wose waruheze mugabo Mona show anapata ivyungura n'ivyunguka aguma warose aronka ivyunguka n'ivyungura aguma warose kandi waheruka gusona indirimbo umwaka uraheze cyari wenyene mwe nabandi kubera ku mwaka je ndafatirwa nkaja mu bintu byinshi vraiment ndeka kubabesha nkibagira kukurisura indirimbo ibintu byinshi usanga nkora ibintu bya marketing digital ari rero usanga nakwamye mugavurema ndashaka uyu mwaka bihinduke parce que c'est mon manager mushasha ari umugabo wanje wow tubaye abambere kume celebre igihe batakumvuga nabi gasani babivuze ngo mbaga ngo kazi ngo bene na viprive ndana like na Serge na Maria Kari n'abagabo mugabo official ni ukibitangaza ko umutambukanyi wa mugabo wawe ari sigari manager wawe ego urumva rero nawe arampimiriza cyane urumva bigiye guhinduka vraiment yaranyankivye ibintu byo konsubira kugira umwaka wose ati nimba ndonka ivyo ndonka nkora rimwe ku mwaka noronka n'ibisumba nkoze bikwiye urumva ni byiza yuko kabambe bafite umuntu ampushinga gusumba ubu bike ntagiye umva ngira nkumbe umwe n'umundi muntu ngira iterambere ryanje atagiyumvira ko gusumba yakabona n'ivyo je ngira nta urambona. Yes, hanayibaza ati Mona peut-être kumara umwaka usko turavye Mona kuko hari ibintu abantu babonesha amaso aravuga ati nta mahera studio yobura na mahera video mbwa kumara umwaka peut-être nuko hari amafoto yasohotse nko koravuga umuntu uvuga ngo wo mugiye kurushinga mu bumwe ko byo byaratumye Mona abanza guceceka gato peut-être kwitegurira amabanga mashasha y'urugo. Oya nibikunda urazi gituma nibikunda kubera même avant only one entre only one ni imbere hari mu mwaka entre imbere n'indi hari mu mwaka ufite twovyita gusa yuko mfatirwa cyane hari mico uco tumandana bereka yuko atari uyo mugabo wanje babimbuza kuko umuntu ntiyo kubuza kuririmba ivy'iwawe akakwemera kuja mu by'abandi mu mwaka wose naho ntabwimaje ndaja muri collabo nyisi na remix menshi sabidi niyo mbuza kuririmba ngo reka ivy'iwawe ngo mugabo nguje kameme ngo kurimbana n'abandi bahungu bose bibujumbura ngo mutambane mugiri iki nta sase byo babigiza ahubwo bipfuma avuga ati
reka ivyo vy'abandi urimba ivy'iwawe ko niwe bivyungukira urumva nimba ari amaviews ya YouTube niwe bazokungukira nimba ari amastreams yo ku ma platform umva niyo komera aho umanja uja mu vy'abandi ari bigenye neza exactement n'ivy'iwanje ahubwo gusa ni jewe mba na neglige ngira kubera mba afite ibindi bintu bifatira sinon c'est pas lui kuko muri no mwaka nyene yagiye muri hahiye urumva ndaja muri toi et moi ndaja muri indaya ndaje ibyo byose dukundana kandi yarasavye amariage kandi naja mu mashooting araho agenda mu studio araho hariho n'indi ndirimbo igira isoke na Double J byose ni ibintu biba ahari ce n'est pas rero ngo bitanya ndingira gukora iwanje jenyene. Okay. Mona yaja ashaka tukimumenya muri shaka Dubai ariko ubu Mona aja ashaka iki acashaka ama collabo cyangwa azoza ashaka ari wenyene mu ndirimbo. Pardon? Mona yaja ashaka mu ndirimbo ya mbere shaka ariko mona Bifeso on the phone yari karavuga ewe je naje shaka vraiment naje shaka amahera no gutera imbere igitanga amahera cyose nzokijamo nikinteza imbere mugabo ko bama babimbarira vraiment ifoko nijukira vraiment kuzanda ndakora ibikorwa byinshi turangirize rero turangirize kuri kino giteramo uriko witegura gutiramo cyitari ku 8 mbega gihe tuzocugaruka tukwitege ryari Bujumbura hana abanywanyi b'ikiganiro EAC labisho basabye yuko bakeneye kumva umganiro nabo live muri studio tukwitege ryari Bujumbura Bujumbura turisipoze kugaruka twese le 11 Novembre bisigura gitaramo kitari ku 8 bisohoka cyane tutigera muraza gutegere yego ariko uzoza ine shokora ngosokora imyiteguro gitaramo cyo kitari ku 8 imeze neza yego byose ko bigana neza naho urumva ndi kure mugabo je suis en contact permanent n'ababitegura bizogena neza cyane gitaramo nzoririmba mu le 8 Bruxelles nzodi mu na DJ Lewis urumva twari turanirimbanya muri ni babampere hanyuma arase n'izindi ndirimbo nyinshi n'abafizo n'aba Double J etu urumva byuma bizaba ibintu bisawa cyane Kaneza Mona wada tugushimire cyane kuno mwanya dutije murakoze namwe kuba mwayinyumviriye sawa sawa ubwira ibihe ko niyazazoshika hano muri studio sawa murakoze namwe uvuye hiyo ikagwifire ya mbere hano muri studio Saatuzoira wadi manazo wanduse bakoze tuvuye muri Sweden twakutavuga na Mokes sasa bana ameongea point nyingi hana declaration communiqué de presse ndende tutashatse kumbaza yashikije tuzofata umwanya ukwiye no kuno musi twatumbereza kujanye par kugira icyo tubivuze ko mu gihe twarose n'undi kandi wa JC ndibwo no kugira andi kuko urundi ruhande rwa management ya Mona Ward nawe nyerubwiye ariko umusimo tuzovuga amakuru avuga undercarpet hari twavuga red carpet sinzi ko reka mukanya tubandanye n'amakuru aya